Banywanyi bakunzi ba Action Vibes TV sangwa akanyamuneza ko ku munsi w'Imana, akanyamuneza twagabanye ejo, umunsi mukuru udasanzwe kuri twebwe abakristo, aho mwasengeye naho twasengeye twizere ko twese twinovoye ivyiza vy'ijuru. Mu kibanza c'imfunguro yo ku munsi w'Imana duhora dushikirizwa n'umusaseredoti, dusangire kino kiyago c'uno munsi ariko dusangira umunsi w'Imana twagabanye ejo. Mw'iteka twatewe ryo kwitwa abana b'Imana n'abana b'Ekleziya mw'ibatisimu, turabahaye ikaze mwese muri kino kiyago co kwinovora ivyiza Umukama atugabira ku munsi w'Imana. Ijwi ni rya jewe Jacqueline Akimana, umuvukanyi aza kuturyohereza ikiyago, turasanzwe tumumenyereye hano kuri no mboneshakure, rero turamuhaye ikaze nawe abaramutse yongere yibwire n'abashasha. Karibu muvukanyi. Urakoze cane umuvukanyi. Shalom shalom bavukanyi bakunzi b'imboneshakure Action Vibes TV. Ku banywanyi bashasha nitwa Anastasia, nkaba nsanzwe ndi umuremesha kiyago kuri ino mboneshakure Action Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Karibu rero muri kino kiyago aho tuza kuganira ku vyiza twagabanye ejo ku munsi w'Imana. Ku munsi w'Imana ni umunsi duheba ivyo twarimwo tugatega amatwi tukumviriza ico Umukama tuyagira. None muvukanyi washobora kutwibutsa aho Ekleziya yakuye igisomwa ca mbere? Yego cane, urakoze cane. Igisomwa ca mbere twazirikanye ejo, kandi ni muri Ekleziya yose aho iva ikagera kw'isi, cavuye mu gitabo c'ihunguka ikigabane ca 16 akarongo ka 2 gushika ku karongo ka 4 no kuva ku karongo k'12 gushika ku karongo k'15. Umukama agaburira bene Israeli umukate mu bugaragwa. Muvukanyi Anastasia, jewe ndazi ko ufise ingabirano zo kuririmba, urashobora kwikora mu gaho ukaturirimbira izaburi twazirikanye twumvirije ejo. Novuga ko nkunda kuririmba, sinzi kuririmba mugabo ndabikunda. Yego uranabizi, gerageza. Urakoze. Kangerageza. Umukama yabahaye umukate wo mw'ijuru, ivyo twumvise tukabimenya, ivyo basokuru bacu bari baratwiganiye, ntituzobihisha abahungu babo, tuzokwiganira bazovuka hanyuma. Ubu ninahazwa bw'Umukama, ubukomezi bwiwe n'ibitangaza yakoze. None hategeka ibicu vyo kw'ijuru, akingura inzugi z'ijuru, abakoragurira amana y'ukurya, abaha ingano zo mw'ijuru. Umuntu rero arya umukate w'intwari, Imana ibarungikira imfungurwa barahimba, abashikana ku murwa wiwe mweranda, umusozi yigaruriye n'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Umukama yabahaye
umukate wo mw'ijuru. Mbega ingabirano urakoze cane muvukanye. Ego igisomwa ca kabiri cavuye mw'ikete umutumwa Pawulo yandikiye abanyefezi ikigabane ca 4 akarongo k'17 hama no kuva ku karongo ka 20 gushika ku karongo ka 24 catwibukije ingene muri Yesu twacitse abantu bashasha baremwe ku bugingo bw'Imana tugahamagarirwa kuba intungane mukuri. None ga muvyeyi woba wibuka neza ko twakuye inkuru nziza nayo? Ego cane, inkuru nziza twayikuye mu njiri kuko yanditswe na Yohani ikigabane ca 6 akarongo kuva ku karongo ka 24 gushika ku karongo ka 35. Ba bantu Yezu yari yagaburiye twumvirije umunsi w'Imana uheze, abantu benshi yagaburiye bakarya bagahaga baramukurikiye gushikaho hakurya y'ikiyaga. Mbega wotwibutsa ivyo Yezu yaciye abishura? Ego Yezu yababwiye ati nukuri ndabibabwiye murandondera ariko si uko mwabonye ikimenyetso, nuko mwariye imikate mugahaga. Ntimukorere imfungurwa zihera, nimukorere imfungurwa zigumya ubuzima budahera, arizo umwana w'umuntu azobaha kuko ari we Mana Data yatiye. Ivyo rero turabisoma muri Yohani 6 akarongo ka 26 gushika ku karongo ka 27. Mu gusabozera niho Yezu avuga ati jewe ndi wa mukate w'ubuzima, uwunyegereye ntazoba agisonza, kandi uwunyemeye ntazoba akinyotegwa. Mbega muvyeyi Anastasi wewe uyu mukate uhera n'umukate udahera wabitegereye gute? Jewe nibaza ko umukate uhera ari ibi bintu dufise biboneka, ivyo kurya dufungura, ibintu dutunze, vyaba ivyambagwa, yaba ibintu vyose dufise, ayo mazu, dushiremwo mbere n'ubuzima bwacu, dushiremwo mbere n'abana dufise. Ariko umukate udahera nibaza ko ni rya jambo ry'Imana ridutuma twemera ko ivyo dufise tubikesha Uhoraho. Ego cane. Ivyo dufise bizohera, ariko hari ikintu kizosigara, ni rwa rukundo. Ni rwa rukundo dufitiye ubwa mbere Imana yaturemye, na rwa rukundo tugirira abo tubana, abagenzi n'abatari abagenzi, rukadutuma dushobora gusangira ivyo dufise n'abandi. Je nibaza ko n'urwo rukundo ruva ku Mana, nuko kwemera ko Yezu niwe yatwihaye nk'umukate. Ni ukuvuga ko ni ukugerageza kugendera mw'ijambo yatwigishije, kugerageza gukurikiza ivyo yatwigishije mu gukunda abo dukunda. Bavuga bati ntushobora gukunda Imana utabona wirengagije bene wanyu mubana. Ego cane, urakoze cane. Ego vy'ukuri ngo ni kubera iki tutitaho uwo mukate w'ijuru, uwo mukate udahera. Umusaserodoti ejo yaratubwiye akantu, yavuze ati ibi vy'isi ibi twihambirirako, naho twanka kubirekura, naho vyanka ko tubisangira n'abandi, amaherezo tuzotandukana navyo. Siko yatubariye? Iryo jambo umengo jewe nararyumvise kandi nibaza ko ryakoze ku mishaha ya benshi, ko kenshi turiruka n'iyi mikate ihera, ugasanga Imana mu buzima bwacu nta kibanza igifise. Turayihohotera niko novuga. Ego nyene biroroshe kuko ivyo nivyo tubona. Ego ibintu tukabakaba. Ivyo tutabona nibaza ko bidusaba
kugerageza kugira novuga kigoro ko kubikurikiza kuko kurondera ivyo dutunga biroroshe kuko nivyo tubona nyene ariko ivyo bindi nk'ivyo vyo gukunda n'umwansi si ikintu coroshe ni ikintu kigusaba kubanza kwiyumvira uti ivyo ari byo byose biraryoshe gukora iciza gusumba gukora ikibi kandi biraryoshe iyo umuntu mbere ngo mugabongera aho waba umaze guhura na Yezu. Ego cane ushobora kubigira ni mutima mweranda yadusigiye ategerezwa kubikubwira kuko ubundi si ikintu coroshe guca ubimenya gute dutegerezwa vya bindi twumvise muri ya masengesho ku munsi wa gatatu ati gushishoza ni ukubanza tukugereza kwiyumvira ubundi ntivyoroshe. Ego cane ego bakunzi ba Action Vibes TV dukerebuke mu vyo gusenga no guhimbaza amasakramentu cane cane Ukaristiya niho dukura inema yo kuba muri ino si tudatwawe na vyinshi tudatwawe imitima kw'isi iradutwara gose iradutwara imitima iradutwara imishaha turiruka ngira ngo ubu Burayi bwo burabona ko turiruka gose. Ego ngira nkejo urabonye imvura yaguye yari iteye ubwoba hageze ko dutangura imisa ego urumva ko uvuze uti reka ndabihebe biragoye gukurikira no gusenga nk'uko Imana ibidusaba ngira ngo ahanye n'ahantu ho kuzirikana umwe wese akinjiramo akibaza mbega iherezo ryanje nirihe ndiko nkurikira umukate uzohera ndiko nkurikira umukate utazohera bwa buzima turiko turategurirwa. Yego cyane nibaza ko Imana yaremye umuntu nyene asanzwe ari umuntu afise inguvu nke amagara make na Yezu yaravuze ko inzira ija mw'ijuru ni inzira ifunganye ni kuvuga ko bitoroshe umuryango ufunganye n'umuryango ufunganye n'inzira nayo nyene yaga gusumba ibindi biroroshe mbwa ibindi bisaba kugira akigoro. Ego banywanyi turi kumwe kuri no mbonesha kure turabifurije cane kuroranirwa kubandanya twese hamwe turwanira uyu mukate uhoraho. None ga muvukanye imbere yuko dusozera hari ico wohamagarira abariko baradukurikirana? Yego naje ndabifurije indwi nziza yo kuroranirwa hanyuma nkabahamagarira kubandanya bafyonda kuri sabone abatari basanzwe ari abanywanyi hanyuma no gufasha imbonerashakure kugira imenyekane babandanye bakwiragiza bagira share bagira like. Ego kandi tubasaba ko ku kwezi k'umunani bo bikora cyane rwose tukigwiza na kabiri tugashika ku banywanyi 2,000 muri kwezi k'umunani. Ego cane gose urakoze cane muvukanyi kuri kino kiyago uremesheje cari ikiyago cyo kubandanya twinovora ivyiza Imana itugabira ku munsi w'Imana. None bakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryacu Vibes TV turabifurije kuroranirwa muri ino ndwi. Bye bye. Bye bye. Murakoze cyane. Murakoze cyane.